Hari igihe usanga ubaye mu bantu canke muri sosiyete ugasanga sosiyete irakwanka cane, rimwe na rimwe ukaraba ukabona uriko urigenzura nta kosa na rimwe ubakorera canke nta kintu na kimwe wiyagiriza cotuma abantu bakwanka, ndetse nta n'umwe wigeze ugirira nabi yotuma abantu bakwanka, ariko ukicara ukibaza ati kubera iki banaka banyanka, ukumva rimwe na rimwe amajambo bavuga mu bandi canke iyo urenganye bahiga ukamenga wabiciye umuntu. Ariko uyu munsi rero nashaka ndakubwire bimwe mu bintu bituma abantu bakwanka kandi wewe atakosa wibonako canke ataco wiyagiriza. Tugeze mu bihe yaho umuntu usanga afise abansi benshi kurusha abakunzi, ndetse na bamwe yita abakunzi rimwe na rimwe ugasanga nibo basi biwe, kuko umwasi ntazova mu Bufaransa canke umwasi ntazova i Burayi, umwasi azova mw'abo bantu nyene bakuzi, abo nyene bakwegereye, abo mwakuranye, ndetse rimwe na rimwe mu muryango wawe abakuzi neza nibo bantu ba mbere baba abansi b'umuntu, kuko umuntu ntashobora kwanka umuntu atazi, ariko iyo umuntu akuzi arashobora kukwanka bivanye n'ukuntu akwitegereza, akakuraba, akakubona canke bivanye n'ukuntu akwiyumvira. Hari n'igihe ushika hahandi ukicara ukibaza ukavuga ati jewe kubera iki abantu banyanka, ati Mana kubera iki abantu badashobora kuntahura. Ariko uyu munsi rero tugiye kuvuga kuri bimwe mu bintu bituma abantu bakwanka cane kandi wewe utabizi. Ico usabwa rero nimba wisanze hano hantu uri mushasha, kora subscribe canke ukore sabone, nimba warabikoze naho ugende muri commentaire utwandikire iciyumviro cawe. Nimba ubikoze rero uri umuntu w'agaciro, ikaze kuri G4G. Ikintu ca mbere kizotuma abantu bakwanka cane mw'iki gihe canke muri no misi, kandi we waraba ukabona nta kosa na rimwe wabakoreye canke witwara neza imbere yabo, nta n'umuntu ushaka kuvugana nawe amajambo menshi. Ikintu ca mbere gituma abantu rero bazokwanka mw'iyi misi canke mw'ibi bihe tugezemwo ni kuvugisha ukuri. Buriya umuntu avugisha ukuri mw'iyi si tugezemwo nta kibanza afise mu bantu co kumukunda, kubera yuko abantu benshi tugezemo mw'iyi si basigaye bakunda indyarya cane, hanyuma izo ndyarya bakabana nazo, ugasanga abantu bariko baridoga ngo abantu barabaye nabi, ngo abantu bameze nabi. Kandi ikindi uzokwirinde uriya muntu aguma kugira ngo abantu bameze nabi, abantu bameze nabi, abantu bameze nabi, kuko nawe ntaba ari umweranda, kubera yuko avuga ivyo azi, avuga ivyo yabayemwo. Rero nimba uvugisha ukuri mw'iki gihe tugezemwo biragoye cyane kugira ngo uzoronke abantu bagukunda. Naho udashwana n'umuntu, naho utavuga nabi, bakaguhamagara ku kintu ukavugisha ukuri, umenye yuko abansi uzoba uriko urabiremera, kandi abantu bazokwanka cane kubera yuko uvugisha ukuri. Iki ni kimwe mu bintu mw'isi tugezemwo kiriko gituma kirema abansi benshi mu buzima bw'umuntu, kubera yuko uyu munsi ibintu byose abantu baba bashaka kubeshabesha kugira babeho. Nimba rero uvugishije ukuri umuntu akabura diru yariko arakina kubera uvuze ukuri, uyo muntu ntazigera gukunda na rimwe, azovuga ati naka yase ko ndonka amafaranga canke naka yankoreye ibi, kandi akabona neza yuko wamugiriye nabi kandi we wavuze ukuri. Rero nimba uvugisha ukuri cane mu buzima uzosanga na mbere ufise n'abagenzi bakeya, kubera yuko uvugisha ukuri, kubera banagukritika ati uriya yibona iki, nimba yibaza ko ari mw'ijuru, nimba yibaza ko ari he, kubera yuko uvugisha ukuri. Iki ni ikintu ca mbere gituma abantu bakwanka, wewe muntu uvugisha ukuri. Ikintu ca kabiri kizotuma abantu bakwanka kandi bigaragara yuko atakosa wabakoreye, waraba ukabona nta ngorane nimwe ufitaniye n'umuntu, ariko ukabona abantu barakwanka. Iki kintu ni ikintu bita gutera imbere. Iyo uteye imbere, abo mwakuranye, abo mwagendanye baragukomera amashi mu gihe babona yuko uriko uratera imbere, ariko mu mitima yabo haba hariyo akantu, kubera yuko uzorabe akenshi iyo uteye imbere abagukomera amashi baba benshi, ariko mwajya amashi niyo wicara ukumviriza neza haba harimwo ay'agahemu, kubera yuko abantu bose abipfuza kugusumba. Nta muntu n'umwe mugendana canke muzinanye yipfuza gutera imbere kugusumba, ahubwo yofuma abona mugumye muri hahandi muri hamwe akavuga ati uyu nakaturangana. Mugabo ni watera imbere umenye yuko uzoronka abakunzi benshi, kandi mwabo bakunzi benshi hazoba harimo n'abasi benshi, ariko
umenye yuko abansi ba mbere uzogira mu buzima bwawe ari babandi bakuzi, bazi aho wavukiye, bazi aho wakuriye, bazogenda barahiga ngo wa mwana wa naka, ngo wa mugabo yari ameze uko, yateye imbere, kakaba nk'akantu k'inzigo kandi atari bo babitumye uteye imbere, kandi ataco wabiciye, ata kintu na kimwe bibiciye canke bibononeye iterambere ryawe, ariko bakumva yuko wewe gutera imbere kwawe kubakozeko canke kubagiriye nabi. Rero iki kintu nimba wahora ubwira abantu je nifuza gushika, je ndifuza kugira ibi, ukaba utanguye kubishikako ndetse ico ukoze cose kikama gicamwe, umenye yuko abansi bariko barakura. Umugabo umwe niwe yigeze kuvuga ati uko uronka amafaranga, kugwiza amafaranga uyashira muri banki, bijya biherushiramo, umenye yuko ariko n'abakunzi baba bariko baripanga ahantu, n'abansi baba bariko baraduga kurya amafaranga aduga mu buzima bw'umuntu. Rero n'iki kintu kiri mu bintu abantu batuma bakwanka cane kandi atakosa bakoreye. Ikintu ca gatatu kizotuma abantu bakwanka kandi atakosa bakoreye kandi atakibigeze bakorera ni confidence. Confidence no kuvuga ngo kwiyumva canke kuba uvuga ati jewe ibi ndabishoboye, jewe ibintu bishobora. Uzorabe akenshi umuntu iyo musanzwe mugendana canke muri abagenzi, ariko ukaba uvuga ati jewe ibi bintu je ndabishoboye, ibi ndabishoboye, rimwe na rimwe abibona nk'ubwishime, akabibona nk'ubwibone, kandi iyo uvuze ko bishoboye hanyuma wagera mu ico gihe ukabishobora ukabikora neza, rimwe arabishima, mugabo uko iminsi itera igenda ibintu uguma wivuga ati jewe iki ndagishoboye, kaca gicamo, ndagishoboye kaca gicamo, bivyara ugwanka, atangura kwibaza ati jewe kubera iki bidakunda, ati aca yishima rero kubera abona ibintu vyiwe byose bigenda neza. Rero nimba ufise confidence muri wewe ukavuga ati jewe ndiyemera, nta muntu n'umwe usanga yiyemera abantu batagaya canke abantu badakritika canke abantu batanga. Uzobubona n'umuntu ababaye muri quartier ukaza wumva ngo kajya gahungu ngo kariyemera canke urya mu papa ngo arishimye ngo ariyemera, ugasanga afise abansi kubera yuko ukwiyemera kwiwe. Rero nimba wiyemera muri societe canke mu bantu bayemo canke mu bagenzi bawe, umenye yuko ufise abansi kandi ataco bakoreye, ari kwiyemera kwawe uvuga ati jewe ndabishoboye, ndashobora kubikora kandi ukabikora neza, mugabo bakabona yuko ko kubikora neza niho ubwasi buva. Mu bisanzwe abantu baba bakeneye mube kuri level imwe, mube muri ahantu hamwe, niho wumva batekanye. Rimwe na rimwe mbere bakumva uba munsi yabo, mu gihe umaze kuja hejuru yabo ataco bakoreye, atakintu na kimwe, ariko ubwasi ngaho bushobora kuvuka, ugasanga abantu barakwanka ata ngorane nimwe wigeze ubagirira. Ikintu ca kane kizotuma abantu bakwanka kandi atakosa bakoreye kandi atakibi na kimwe wigeze ubakorera no kwishingira imipaka. Kwishingira imipaka no kuvuga yuko kugira ama principe mu buzima bwawe, kwa kundi usanga wari ufise abagenzi hanyuma bahora baza mu nzu yawe binjira uko bishakiye bakora ivyo bashatse, mu bisanzwe bagukundira ko kajagari, mugabo hanyuma ukavuga ati no, ibi bintu byabaye too much, reka shireho ama principe, ukamubwira ati jewe mu nzu yanje kizire kuza kwinjira ugira ibi, kizire kuza kwinjira ukora ibi. Ibi bintu bizotuma abansi bawe bagwira canke bizotuma abantu bakwanka. Nimba umuntu yahora aza yisanzura kuri wewe, ariko ukamubwira ati ahasigaye hariho limite, hasigaye hariho limite, abantu batangura kuvuga ngo ubu yibona iki canke kubera iki yishima kuri kagara. Uzobibona n'igihe umukobwa azoba akundanye n'umuhungu, hanyuma umukobwa agahitamo kumubwira ati nukuri jewe ahantu habeho imipaka, ahantu habeho imipaka, yahora mwisanzurako cane, direct uzomenye yuko uryabaye umwasi, azovuga ati ubu yibonye asigaye avyiyimba, asigaye atanyubaha, asigaye atagira gute. Ni mu gihe rero uzoba watanguye gufata ama principe mu buzima bwawe kugira ngo ubuzima bwawe bushire ku murongo, uzotangura kuronka abansi kandi atakintu na kimwe wabakoreye. Ni principe washize mu buzima bwawe, si principe washize mu buzima bwawe, mugabo bakumva umenga hari ico bibatwayeho. Rero niki kintu ni waba umuntu w'ama principe mu buzima bwawe, abantu bategezwa kukwanka. Ivyo ubimenye niko bizohora, niko bizama kandi ntaco bizohindura, kubera yuko ubuzima bwawe n'ubuzima bwawe. Wagira abansi utabagira, menya yuko ukeneye kugira izo principe. Ikindi naco nuko principe zifashawe ntizifasha abo bantu kandi abansi bazokwamaho. Rero ivyo ubimenye. Ikintu ca gatanu arico ca nyuma kizotuma abantu bakwanka kandi atakosa bakoreye kandi atakintu na kimwe biyagiriza, nukuba independent, kwigenga. Nimba wahora
ufise umuntu usaba amafaranga canke ubufasha mu buryo bumwe canke ubundi, hanyuma ugahitamo kuvuga ati jewe harageze igihe nigenge, ibintu byose ndavyimenyere, menya yuko aha bantu bazoca batangura kukwanga, kubera yuko akenshi abantu bagufasha mu buryo bumwe canke ubundi canke mu gihe utari independent utigenga, niba abantu bashaka gukoresha, kubera yuko umuntu ntiyoba agufasha ikintu ngo aguhamagara ati nsanga ngaho mfasha kanaka, utegerezwa kugenda kubera yuko uzi yuko hari icyo agufasha, kandi hari n'igihe usanga uriko urakora ibintu vyawe ariko ukabireka kubera uzi yuko ati uyu muntu ahora amfasha, reka ngende nkore ibintu vyiwe. Rero ni mu gihe uzoba ubaye independent ukavuga ati jewe nkora ivyanje, ibintu byose ndavyimenyera, abantu baje batangura kukwanga, batangure kukwibazako ngo basigaye ameze gute, asigaye avyimba, asigaye agira gute, ariko ugasanga wewe nta mutima wabikoranye, wavuze ati reka mpindure ubuzima bwanje, ndagufate mu ntoki, responsibility zose ndazishire mu biganza vyanje. Rero umenye yuko niwatangura kuba independent abantu baragutelefona, alo uri hehe duhure ubu nyene, kubera yuko uzi ko hari ico bagufasha mukaca muhura. Niba gutelefona kabiri gatatu kabwiye ati jewe ndi mu vyanje ndiko nkora ivyanje, iki kintu kizotuma abantu batangura kukwanga, atari uko bakoshereje, atari uko wabatutse canke wababwiye nabi, ariko kubera yuko wagize gute, wabaye independent. Wakoze kumviza ikiganiro, nimba ico kigufashije kora subscribe canke usigire commentaire. Ni Juiferg, murakoze.